turiko turakurikirana filme yitwa Kanyana kuri Rukundo TV. Yeah. Ni filme yakunzwe cyane, yararabwe gose, kandi ni filme novuga ko yuko yari ikoze mu bundi buryo tutari tumenyereye canke tutari tumenyereye mukina. Biya byo kuri Rukundo TV. Eske kuri iyi timu yabe ya Kiza Media twitege kina ugiye kujana nka gishasha imbere ya kamera, ivyo vya kamera ivyo kuranzana impande zimyo kamera nimba udashaka ko tuganira. Je naje dukora interview kandi tuvo turakora ikiganiro sivyo cyatanguye neza, ndagusabye tugisozere neza nubwo babaye kwana kuvumbuye. Kiza bakuri imisi. Kiza ko tuvugane Kiza. Nisa none wari watubwiye ko wewe twari twavuganye yuko uza gukina, none watangiye mbona ni bishasha urazi guteka? Harika kuvugwa ahubwo ndazigije. Bakunzi ba STV Kiza atetse umuceri urazigi. Kiza jivyo ni kurateka navyo noga. STV every story matters. Mwaramutse cyangwa se mwiriwe bivanye naho muherereye abari mu mpande zine z'isi. Haba umukinyi yitwa Kiza, twaje kugira tumenya ati eske abakinyi bacu bendi kamera baba bameze gute, ubuzima bwo muhira baba bameze gute. Mugumane natwe gusa twinjira indani kugira tubazanire vya bindi mwama mukunda. Cameraman tugende. Cameraman ariko atobora irengarenga. Kiza bakuri imisi. Kiza ko tuvugane Kiza. Ni sawa? Ni sawa beri. Ni sawa cyane. Umeze neza? Turashima no kuri. Kiza mufani. Kiza ni mugenzi. Hama rero urumva ko yandi umukozi wawe ivyo ari gukunda ko ndakuvumbura. Ufise ibibazo rogomba kumbaza. Ufise ibibazo ushaka kukubaza kandi ube aleze bishure abakunzi bacu ba STV n'abakunzi bawe urabizi baragukunda kandi natwe muradukunda, rero niyo mpamvu twashimiye kukurondera kugira tuvugane. Okay, tugira dukore ikiganiro tutarabakunzi sawa? Mbo ikiganiro dukora sinzi wikurana nakubwiye hariho difference yo gukundana n'akazi. Okay. Sawa. Mbaza. Kiza ninde? Kiza bayeho gute? Udusobanurire Kiza wariwe. Kiza mu buzima busanzwe niwe nyene mubonye, mbayeho nk'abandi abantu. Nsanzwe nkora nk'abandi abantu kandi ndakunda nk'abandi abantu. So hama ubuzima nabwo mbayemwo, ndi umukinyi wa filme murabizi. Nsanzwe nkora nakanda akazi ko gufyatuza ibintu by'amatafari, abantu bashaka amatafari yo kubaka ahiye bwa buto karibu vraiment amatafari muzo yaronka kandi kukabe ikeza cyane. Kiza uno munsi je nkasa ndagusanze mu gikoni. Tubete Kiza ubuzima bwe bwose avuye inyuma imbere ya kamera ataza guteka Wereka dukora ikiganiro gusa ibisigaye turaza kuyisubiramo nyuma ya kamera. Ikintu cyanzanye nyamukuru dushaka kumenya eske Kiza ninde, Kiza bayeho gute, ibintu nk'ivyo nyene tumenye umwidondoro nyamukuru wiwawe. Sawa, Kiza ndi umukinyi wa filme. Kiza ndi wa undi nyene mu buzima busanzwe mba ndi umuntu asanzwe yatekereje. So hama mu buzima naho mu mbabare ndiko mvuga ntameze neza kuko murabona namwe nawe bigushitseko ibiki. Timbere ya kamera Kiza. Imbere ya kamera ivyo vya kamera ivyo kuranzana impande zimyo kamera nimba udashaka ko tuganira. Je naje dukora interview kandi tuvo turakora ikiganiro sivyo cyatanguye neza, ndagusabye tugisozere neza nubwo babaye kwana kuvumbuye. Okay. Amafaranga uhembwa ndayamenye. Ukorera ubusa ndayamenye. Hama ikindi naco nagomba kuvuga ngaha niki kimwe. Kiza ni wa undi nyene, nsanzwe ndi umukinyi wa filme, nsanzwe ndi umukomedie, nsanzwe nkora akazi ko gufyata. Hama nta birebire novuga gusa kimwe, turabakunda cyane abakunzi bacu. So ko scenario ya izo tugete ari reka ndababwira indi sene mushara gukina. Nyaruka. Kiza mwari muri tournage? So amunzu bariko baragira tournage. Kiza mbe ndakubaje. Cameraman ngo ndakubwire sene bagira bakine. Waruvuze ati ubu nyene bagende bakine mugabo none aba bajama baje kubanza gute? Ndaba mudemo wanje ma. Nanjye nivyo twaje mu gutoye gukora ikiganiro. None wari watubwiye ko wewe twari twavuganye yuko uza gukina, none watangiye mbona ni bishasha nyaruka. Umviriza sene bagira bakina ariko. Marezo agenda kinana na sister amupanga yuko yifuza yuko yoza kumwerekana
ku mugenzi wiwe yamutumyeko Sawa. so bagende bayikine na sister mwibarabara ciza hari ikindi kibazo mbonye ya muri je wanyu genda jewe ndabonye abakinyi ngaha ariko mbona badasa n'abakinyi bo muri Rukundo TV eske ni yindi timu yoba yavyutse canke ni Rukundo TV nyene yashishikaye kwaguka ya ndizera yuko nsanzwe ndi umukinyi wa filme nakobariye ndafise sheni wanje bitwa Ciza Media kandi naho ndazora kinyemo muri filme ya Sara uno mukobwa nubwo ariko arakora ikiganiro mugende murabe kuri Ciza Media hariko filme ya Sara vraiment uno mukobwa aratwika cyane murushirizeho kumukurikirana no kumusapotinga cyane cyane mukorana bya bindi bitwa ama subscribe na share kuko ni umukobwa mwiza cyane ibindi byose muzobibona arashoboye ndizera neza yuko muzoba rushirizaho gukurikirana ibikorwa byo bimeze neza cyane turiko turakurikirana filme yitwa Kanyana kuri Rukundo TV Yeah. ni filme yakunzwe cyane yararabwe gose kandi ni filme novuga ko yuko yari ikoze mu bundi buryo tutari tumenyereye canke tutari tumenyereye mukina biya byo kuri Rukundo TV eske kuri iyi timu yabe ya Ciza Media twitege kina ugiye kuzana nka gishasha ya turiko turategura filme ryoshe cyane Sara igice cya kabiri ndibaza cyasohotse mugende mugikurikirane kuri Ciza Media igice cya kabiri nagisize ko ejo mugende mugikurikirane vraiment ni filme imeze neza kandi irimwe inyigisho zidasanzwe ahasigaye naho turafise n'indi filme turiko turakora biswe agaca niyo filme turiko turayikora cyane imeze neza murushirizeho kuyikurikirana nivyo bibazo warumbajije vyari ivyo bibazo nyene bakunzi ba STV mwumvise yuko yabatumiriye bavuye muri Kanyana Rukundo TV urazi guteka hareka kuvugwa ahubwo ndazigije bakunzi ba STV Ciza tetse umuceri urazigi Ciza jivyo ni kurateka navyo norya nabyogira iki navyo norya toka nabyoja nabyo wamawari Ciza honje wumve ko vyahiye ahubwo vuga ndaguhonje umvize ko oya je nabwo shaka ariko wewe honje wumve ko vyahiye kuko niwe bateze urahwa bakunzi ba STV bo yari saha kuri micro hama mwabonye ko umwemvite twadusi yari Ciza nta kibazo wese ushaka kumbaza no ikibazo nagomba kukubaza ni iki kimwe ubundi wiyumviriye gute kugira ngo ushobore kuja gukora umwuga w'ubujournaliste bo impamvu je niyumviriye kuja gukora umwuga w'ubujournaliste urabizi premièrement narakina amafilme kuri chaîne yawe mbe kuja gukora journalisme navyo numvise umengo hari izindi message notanga hambavu yo gukina film ya vyiza cyane ndaguhaye bavyita gute impunga nimpunga urankeje ya ndagukeje kandi ndaguhaye kuhaje ndakunda abantu bakora kugira ngo ingabire zabo zije kumugaragaro kugira ngo ibintu birushirizeho kugenda neza so hamwe n'ivyo nagomba gushimira cyane waguhamagaye kugira ngo ushobore gukora kino gikorwa kuko bundi si vya bose so si vya bose hari umuntu ushobora kuba office ingabire mugabo nturonka aho uyigaragariza hama hasigaye naho mbo bakunzi ba STV nkuko Ciza yabivuze na Job bwanje ndashimiye Andy ariwe daddy ariwe niwe yashoboje kunteza iyindi ntambwe nanje ndamushimiye cyane ahari yumve ko namushimiye cyane hama Ciza reka ugire ico sabiye abakunzi ba STV n'abakunzi ba ico bakora sawa nagira mbaze mbega aho Andy kugira ngo aguhe iki kugira ngo ubwo burenganzira bwo gukora ibiganiro nta kantu yewe yaragusabye kereke pa mbo bakunzi ba STV ikintu kimwe no vuga yize ukura ariko inyuma ya kamera nta kiza kuba ico kibazo naco no kwishura nyishura ico kibazo naco no kwishura ico nzi coco Andi n'umuvyayi wanje andarandeze ivyo ntavyo yokora ntiyagusabye pompo Andi ni papa wanje sinzi ko yabitahuye Andi n'umuvyayi arandeze yobe umukinyi wa filme ndakubajije Andi uvuze ni muvyeyi wawe nanje ndinde kuri wewe wewe nawe barafashije kuba barashoboje kunyinjiza muri game ya film Imana iguhezage nakindi amanda kubwiye Ciza gira icyo usabye abafana ba STV hamwe n'abafana bawe bagukunda cyane kandi bakongera bakakunda na journaliste saha okay abakunzi banje ndabakunda cyane vraiment murabizi uyu bamwita Saha ni umwana wo mu rugo murushirizeho kumukunda kugira ngo ibintu bigende neza bebe
abakunzi ba STV ndabashimiye cyane mwebwe mwadukurikiranye nkuko mubonye Kiza ndibaza yashoboye kwidondora uko ameze kose ndibaza ibyo twamusanze mwe mwabibonye hama turabasaba cyane kuguma mudukurikiranira hafi mukurikirana ibiganiro byacu mukurikirana na filme ziwe kuri mikoro mwara kumwe na Saha ciao naho butaha STV, every story matters.